Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Turi kw'igenekerezo rya ndwi z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026. Ni umwanya w'amakuru agezeko ariko hagarukwako cane hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tugiye kwibanda kuyariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano na politike. Turaza kubabwira ku makuru akomeye cane avugwa ku kajagari gakomeye cane kariko karavugwa mu gisirikare c'u Burundi. Inama zidasanzwe ziriko zirakorwa na bamwe mu bajenerali, ingingo zikomeye ziriko zirafatwa, ububeshi bukomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora. Bamwe n'abandi babona yuko igisirikare c'u Burundi kirimwo ibintu bidasanzwe, mu gihe Ndayishimiye bivugwa yuko afise uruhara rukomeye cane mu kwica igisirikare c'u Burundi. Turaza kubabwira ishavu rikomeye cane abasirikare b'u Burundi bafite muri kino gihe. Ni mu gihe igisirikare c'u Burundi muri kino gihe ivyaco bigoyagoya bivanye n'ingene iki gisirikare gitwawe. Bivugwa yuko abasirikare bafise ishavu rikomeye cane. Ndayishimiye haribuze guhohosha ibijanye n'ivyo abasirikare bariko bariyumvira muri kino gihe. Hari amakuru menshi avuga yuko abasirikare bashobora gukora imigumuko umwanya n'umwanya bivanye n'uko igisirikare c'u Burundi gitwawe muri kino gihe, bivanye n'ibibazo vy'umurengera biriko biravugwa muri iki gisirikare. Kenshi bivugwa yuko ivyo bibazo vyose vyoba biterwa n'uko Ndayishimiye ndetse namwe mu batwara igisirikare c'u Burundi aribo bafatanije mu kwica iki gisirikare. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cane ariko aravugwa kandi ni amakuru ateye ubwoba. Ndayishimiye arashobora kwisanga ahabi bivanye n'ivyo yakoreye igisoda c'u Burundi. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi cane biriko biravugwa. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe, wakoresha kano karyo ugafyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzobe mu bambere bashikirwa navyo. Ibirwanisho vyerekanywe kuri defile Burundi bwabiguze mu myaka ,1980 nk'uko amakuru y'ibanga abivuga. Ndayishimiye yarabeshe aba PDC kuko nta Burundi bigeze bategeka. Mu kiganiro caraye gitunganyijwe n'ishirahamwe Focode, abatumire bagarutse ku vyaranze ibirori vyo kwibuka intahe y'ukwikukira. Ingingo zibiri zihambaye nizo zahanahanyweko ivyiyumviro. Ya mbere, ijambo rya Ndayishimiye na defile y'igisoda. Abatumire aribo Pacifique Nazwe na Frederic Bamvuginyumvira batanze amakuru y'ingirakamaro abarundi bategerezwa kumenya. Ikinyamakuru cyacu cabateguriye inshamake ngufi ivunaguye. Ngizi ingingo 14 zidasanzwe zica ku masonga ivyavugiwe mu kiganiro. Ibirwanisho vyerekanywe kuri defile ni ivya kera cane mu myaka ,1980. Pacifique Nazwe avuga ko mu basirikare berekanywe kuri defile harimwo abatari abarundi ahubwo batiwe mu gisirikare ca RDC, ni ukuvuga igisirikare co muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikimenyetso canke inkofero zabo ntizari zifise ikimenyetso canke sinye c'u Burundi. Boba baranse kwambikwa amasinye y'u Burundi kuko atari igihugu cabo. Boba bari bazananye mw'ikambi idasanzwe yo mu gisoda ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yitwa Rehibu, ni ukuvuga ibihuna. Pacifique avuga ko amakuru y'aba basirikare ba RDC yatije Uburundi yatije Burundi akiyatohoza neza ngo arashoboka cane.
Isoko mu gisoda c'Uburundi ryorongoreye Pacifique Ninahazwe ko birya birwanisho vyerekanywe kuri defile arivyo muri za 80. Plaque za birya birwanisho nizo zivyerekana kuko zerekana amakuru yose harimwo n'ayerekana imyaka. Hari inkoho abasirikare bakoze defile bahegekeye ariko zidafiswe n'igisirikare c'Uburundi. Pacifique Ninahazwe avuga ko n'inzego zicungera umukuru w'igihugu atazo zifise, nazo birumvikana ko nyine zari zatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri zirya ngabo zidasanzwe zakoze defile harimwo abasirikare b'Abarundi baje bava muri Lubumbashi, aho bariko bahabwa imyimenyerezo n'Ababirigi ngo bariko bakora defile, yamara batarahembwa udufaranga twabo twatujanye n'irya myimenyerezo. Hakozwe defile y'abasirikare gusa maze iy'abasivile irafutwa kubera ubutegetsi bwari bwateguye defile isa n'imyiyamamazo propagande y'igisirikare. Isoko ryabwiye Pacifique Ninahazwe ko hari hagamijwe kwerekana ko naho ububiko bukuru bw'ikambi bose yo ku Musaga, ikambi baze yo ku Musaga bwaturitse, igisoda c'Uburundi kigifise ibirwanisho, niko guca batwereka ibirwanisho vy'umwaka zo mu myaka y'1180 hamwe n'inkoho batiye muri RDC. Inyuma ya defile bukeye bwaho ku munsi wa kane, abasirikare 400 muri zirya ngabo zidasanzwe baciye bajanwa ku rugamba muri RDC. Bageze ahitwa Baraka, drone yarabateye ibombe, abashika 14 baciye bitaba Imana. Ivyakurikiye ntibizwi kuko gushika iki gihe internet muri ako gace yaciye izima. Hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu, batayo Tafoka ya 16 yaswe ibirwanisho vyose yari ifise muri Point Zero. Amakuru ava mu Minembwe avuga ko abasirikare batabaza bavuga ko imisozi yaho igoye kurwaniramo kuko batayimenyereye, bavuga ko bariko barahonera ku bwinshi mu gihe babona ko n'ubundi intambara mu Minembwe batazoyitsinda. Turetse yuko abasirikare n'ubundi bavuga ko buzuye umwiheburo baravye ingene birukanywe kuva muri Kivu ya ruguru, Bukavu ndetse na Uvira. Ahanini bavuga ko ibitero vy'amadrone arivyo bibazengereje, bavuga ko umwansi bahanganye abasumvye ibirwanisho bigezweho. Isoko ry'ibanga riherutse kwongorera Pacifique Ninahazwe ko Igitega haherutse kubera umwiherero canke inama mu gisirikare, ngo hari mu generali yagize ati jewe mu bintu nize umusirikare apfira iteka ryiwe. Iyo ntwazangabo ngo yavuze ko iravye igisirikare c'Uburundi ivyo cakorewe muri RDC hari abantu bari bakwiye kwiyahura. Muri kahise k'Uburundi nta na rimwe umugambwe PDC utwara Uburundi. Amajambo Ndayishimiye yavuze ko abakoroni basize bahaye ubutegetsi aba PDC n'ububeshi. Ababirigi bagiye igihugu bagisigiye mu minwe y'umugambwe Iprona, Urunani Front Commune rwari mu kwaha kwa Babirigi, nirwo umugambwe PDC wabarizwamwo icyo gihe. Urwo runani rwaratsinzwe amatora y'abashingamateka ku rugero ruteye ubwoba muri Nyakanga mwaka w'1961. Iprona ya Rwagasore niyo yatsinze amatora ku bice 80%, ica itahukana intebe 58 kuri 64, nayo Runani Front Commune rutahukana 6
664, ni ukuvuga ko PDC yahawe intebe 2 gusa, nayo PP ihabwa 4. Umugambwe Prona wa Rwagasore watsinze amatora niwo waciye ugena abashikiranganji muri leta. Eka n'inyuma y'urupfu rwa Rwagasore, umugambwe Prona niwo wagumye ku butegetsi. Aba PDC ntibigeze barongora Uburundi. Pacifique Ntazwe asa n'uwutanga mbere mw'ijwi ryumvikana ko asa n'uwumiwe, agahimiriza Ndayishimiye gusubira muri kahise yige areke kuvuga ibinyoma. Naho Ndayishimiye avuga ko Ekiriziya Gatolika yari igizwe n'aba PDC, naco ni ikinyoma. Abapadiri bari bashigikiye ivyiyumviro vya Prona ya Rwagasore. Biranavugwa ko kenshi abihebeye Imana banamunyegeza ariko ahunga abashaka kumwambura ubuzima. Rwagasore wenyine ubwiwe ngo yari umukirisu w'umukatolika, mbere bikanavugwa ko mu gitondo c'umunsi yarasiwe ko yari yazindutse kwirega ku mupatiri. Naho Ndayishimiye atungujwe n'uko Ekiriziya Gatolika imunegura, agaca ayagiriza ko ikorana n'umukoroni, akanayifatanya na RDC na PDC Murantunga. Pacifique Ntazwe hamagara Ndayishimiye gutira agashambara akagenda gucukumbura mu nyandiko za kahise za Ekiriziya mu Burundi, ngo azokwibonera ko Ekiriziya yamye anegura intwaro zose uko zagiye zirakurakurana. Ubwa Pacifique Ntazwe, izo nyigisho zicukura kahise ka PDC zisanzwe zigishwa mw'ishure BBCC ry'umunyamacakubiri Tade Nzigamasabo. Kuba umukuru w'igihugu nawe nyine n'indesho aherutse guhamya ivyiyumviro vya BBCC ngo ni ikimenyetso c'inyigisho z'amacakubiri, ari ikintu camaze gutegurwa neza n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Pacifique Ntazwe yanagarutse ku wundi murwi w'abiyita Supatutsi ariko umera nk'uwuhamvya Ndayishimiye na Tade Nzigamasabo mu karangamutima ko kuryanisha Abarundi. Pacifique agatabaza avuga ko hageze ko amakungu amera amagabo kuri izo nyigisho, ngo kuko imbere y'uko ibara rigwa mu Rwanda mwaka w'1994 vyatanguye nk'uko biriko birakorwa na Ndayishimiye. Hongera havuka iradiyo RTRM yaryanishaga Abanyarwanda, yigisha ibisa na birya Rondera FM na Tade Nzigamasabo yigisha. Ubwa Pacifique Ntazwe ngo yumvirije neza imvugo ya Ndayishimiye, ahubwo umukuru w'igihugu bwiwe niwe akoresha imvugo nk'iyo PDC bakoresha. Muri kino gihe hariko haravugwa amakuru menshi. Igisirikare c'u Burundi ntikizigiye Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwagiriza yuko ari mu bishe igisirikare ndetse namwe mu batwara igisirikare. Hari amakuru avuga yuko hari abasirikare baba bariko barategura imigumuko yo kwikurako ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kino gihe ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buri mu mazi abira, bivanye n'uko hari imirwi myinshi iriko irategura guhagarika ubwo butegetsi. Hari amakuru avuga yuko hari abasirikare bahejeje kwiyegeranya bakora amanama bavuga yuko badashaka Ndayishimiye. Hari amakuru yandi avuga yuko hari n'indi mirwi myinshi y'abanyagihugu ndetse n'abarwizatunga n'abandi banyepolitiki bavuga yuko badashaka ko Ndayishimiye asubira kubandanya kwica igisirikare c'u Burundi ndetse n'igihugu muri rusange. Hari amakuru avuga yuko hashobora kuba ibintu bidasanzwe ndetse n'imvururu zidasanzwe mu gihe ivyo Abarundi bashaka bitakorwa n'abategetsi babo.
hari amakuru avuga ko hashobora kuba ikintu kidasanzwe, amakuru menshi aba ariko aravugwa cane, turaza kugaruka ku binyegezwa bikomeye cane Barundi banyegezwa biriko biratangazwa, ico bikoze ngo nimba ari umuntu utorohewe muri kino gihe, Perezida Evariste Ndayishimiye turaza kubabwira kuri aya makuru yihutirwa cane, ateye ubwoba abandanije kuvugwa cane hirya n'ino. Turakengurutse kuri mwe mwese mwaduteze yombi kuva mu ntango gushika ku musozo, ni vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.